mbakengurukire inshuti banywanyi bacu ari nako tubifuriza kugira igitondo cyiza kuri uyu uw'Imana. Mwebwe mwese mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijya n'ino ku migabane y'amakungu yakurira abahereye mu karere k'ibiyaga Benene, reka namwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cuburundi mu makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya 24/8/2024, tukaba tugarukanye amakuru akomeye cyane abatorwa n'abamenyeshamakuru bacu bahereye ijya n'ino cyane cyane nka mwaje gutyo sabone kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufite ko uracubona akazogera nyine ufite ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kuri imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe nk'uko twabyemeje no kubagezaho amakuru mutasanga ahandi, amakuru aba yagizwe ibanga ngaha mu gihugu c'Uburundi, dore ko mu gihugu c'Uburundi hakomeje kugenda habera mu by'ukuri mugabo ibintu bigiye biteye ubwoba. Ni amakuru atugezeho ngombwa ko duhita tugaruka muri studio Gitega za World News TV kugira tuyageze ku bakunzi bacu. Ni amakuru adashimishije mugabo ateye agahinda, mugabo ku mukuru w'igihugu c'Uburundi kumwe n'umukenyezi we Angeline Ndayishimiye. Munyemereye niyo makuru tugarutse kubagezaho mu buryo bw'idonido, ariko ari nako tubifuriza kugira uwa Mungu mwiza umunsi w'Imana no gukomeza kugubwa neza mu bikorwa byacu. Dusuje cyane abantu bari mu gisagara ca Bujumbura. Munyemerere rero twakwihuta cyane tugatangira n'ibyaya makuru akomeye cyane ateye n'ubwoba mugabo. Ni amakuru atugezeho aho biri kuvuga ko Angeline Ndayishimiye ameze nabi mu by'ukuri, ndetse bikanavugwa ko mwanya ku mwanya uyu yakwitaba Imana. Ayo makuru ateye ate? Ni amakuru yamenyekanye ariko yari yaragizwe ibanga rikomeye cyane, dore ko natwe ari abamenyesha amakuru bacu bibanga ndetse n'amasoko yacu y'ibanga akorera ngaha mu gihugu c'Uburundi atugezaho ivyihishe muri politike ngaha mu gihugu Burundi, dore ko abakenyezi b'abayobozi b'abategetsi ngaha mu gihugu c'Uburundi ubuzima bwabo murabizi ko ari ibanga rikomeye cyane. Ayo makuru rero niyo tuba twebwe tubagezaho aho mutasanga ahandi. Ayo makuru aho dukurikirana buri kantu ku kandi. Amakuru ngaha rero ateye ate? Angeline Ndayishimiye mu minsi ishize nibwo vyagaragara ko atameze neza, ndetse amaze iminsi ari mu rugo aho yaragwariye mu rugo ari kwitabwaho n'abaganga bari mu rugo hariya bari kumuvura. Ariko muri iyo minsi ishize Angeline Ndayishimiye yavuze ko ubuzima bwe butifashe neza, ndetse anavuga ko hari ubugambanyi buri kuba bwakorwa, dore ko yigeze kwatakwa n'abantu na n'ubu bataramenyekana, dore ko inzego z'ubushinjacyaha mu gihugu c'Uburundi zakomeje kugenda zibikurikirana hamwe na polisi n'amaperereza y'ibanga y'umukuru w'igihugu General Major Evaristo Ndayishimiye. Ibyo birarangira, ndetse Angeline Ndayishimiye yamaze gutangaza ko hari abari bashatse kumwivugana ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ibyo yabitangaje igihe yari yagiriye urugendo mu gisagara ca Bujumbura, ndetse ari kumwe n'abamurinda. Bivugwa yuko rero uyu yataswe bikomeye cyane n'abari biyoberanyije bajya mu birori aho yari yagiye. Ivyo ngivyo birarangira, ndetse banamuvuga ko bagiye gukora ubushakashatsi bagakomeza gukurikirana aba bari bashatse n'ubundi kwivugana Angeline Ndayishimiye, ariko tayari yari yamaze kubitangaza. Ivyo ngivyo birangiye, Angeline Ndayishimiye amaze iminsi mu rugo agwaye, ubwo avuga ko ubu ari ubugambanyi bukomeye cyane buri hano mu rugo iwe, ngo yatewe n'abantu batazwi, ngo baje bigize abashitsi ngaha mu rugo rw'umukuru w'igihugu General Major Evaristo Ndayishimiye. Kandi nyamara uru rugo rufite abarinzi bakomeye cyane, special forces, abasoda bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'Uburundi barinda urugo rw'umukuru w'igihugu. Ivyibazwaho n'abatari bake, abo baba baraciye hehe? Ese izo nkuru bari kugenda batangaza bavuga yuko urugo rw'umukuru w'igihugu ruri kwatakwa n'abantu batazwi
kandi bari kuza biyambitse imyenda nk'iy'abantu basanzwe b'abarundi nyine bakinjira mu rugo rw'umukuru w'igihugu bakaba bakwataka Angeline Ndayishimiye bashaka ko mwivugana. Ivyo ngivyo nabyo byaraje biragenda, dore ko abanyagihugu izo nkuru ziba badahita bazitangaza cyane cyane ubutegetsi bwa General Major Igitondo Ndayishimiye, dore ko ibibera ngaha mu gihugu c'Uburundi mu vy'ukuri usivye aha honyine wabisanga, nta yindi radio nta yindi FM wabisangaho usivye aha ngaha twavuze tuti tujye tugeza ku banywanyi bacu, inshuti zacu, abakunzi ba Burundi News TV, tubagezeho ibiri kubera mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Aha ngaha ivyo byose bimaze kuvaho nibwo Angeline Ndayishimiye yatangiye kuvuga ko atameze neza mu mubiri. Murabizi umugabo we General Major Igitondo Ndayishimiye ivyo nivyigeze nyine yamushakiye abaganga, dore ko bafise abaganga nga mu gihugu c'Uburundi bakurikirana ubuzima bwa familiye n'ubundi y'umukuru w'igihugu General Major Igitondo Ndayishimiye. Inkuru y'akababaro rero iteye n'agahinda mu vy'ukuri nuko Angeline Ndayishimiye ngo yamaze kwitaba Imana. Akaba ari amakuru n'ubundi atugezeho tugahita tuvuga ati twinjire studio tubivugeho. Bikaba biri kuvuga ko rero aya makuru mu vy'ukuri natwe biradutunguye cyane, gusa turakomeza kugenda tubaririza tumenya amakuru niba ariyo koko, dore ko binabaye ngombwa twakwerekezayo tukishakira amakuru usivye ayo ngayo, ariko turakomeza kugenda tubikurikirana turebe ngo ayo makuru niyo, ese ivyo bintu ni ibiki biri kuvugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, ese ni ibihuha cyangwa se nivyo. Ariko nyuma yaho nyuma yo kuba ivyo ngivyo byaba, Angeline Ndayishimiye biravugwa ko aha ngaha mu gihugu c'Uburundi afise abanzi bakomeye cane, dore ko biri kuvuga ko harimo akagambane gakomeye cane kakozwe n'abasoda. Ibi ngibi bikava ngo kwa General Bunyoni. Mugabo ibi bintu bibera ngaha mu gihugu c'Uburundi ni uruhererekane. Murabizi ko General Bunyoni ari mw'ibohero rikomeye cane kandi ribi cyane. Aba bakenyezi bombi rero bakagirana ibibazo bikomeye cyane, kandi bikavugwa yuko umukuru w'igihugu c'Uburundi General Major Igitondo Ndayishimiye afite abansi benshi hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu muri rusange. Bakavuga yuko rero ibi bitatungurana cyane, dore ko mu gihugu c'Uburundi Ntare rushatsi naho hahora gutongana kwa hato na hato, kugwana kw'abayobozi batumvikana kuri kimwe cyangwa se ikindi. Ibi ngibi rero bikavugwa uko ari ubugambanyi bukomeje kwiyongera ngaha mu gihugu c'Uburundi ndetse na Ntare rushatsi. Ubutegetsi bwa General Major Igitondo Ndayishimiye benshi barabukemanga, bakavuga yuko aha ngaha huzuyemo ubwicanyi ndetse no kuba bari kunyuruza abantu mu bwenge bukomeye cyane, ku buryo hatabayeho abamenyesha amakuru nta n'uwamenya uko vyagenze. Ni mu gihe hano mu Burundi bakomeje kugenda abantu bataka, haba ibitero bidasanzwe by'abihebe bagenda bagaba ibitero ku benegihugu, bikaba rero bikomeje kugenda biba amayobera ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bamwe bagenda bavuga bati ese ivyo ni ibiki, dore ko abenegihugu bamwe batangiye kugira ubwoba. Ariko twifashishije umusesenguzi mpuzamahanga mu bya politike atuganira amakuru akomeye cyane avuga ngaha kuri politike y'igihugu c'Uburundi. Icya mbere yavuze ko ubutegetsi bwa General Major Igitondo Ndayishimiye nta mpuhwe bubwira ko ari we wese washaka kuba yabuhungabanya cyangwa se ko ari we wese byagaragaye ko atumvikana nabwo. Ikindi yagaragaje, yavuze ko ngaha mu gihugu c'Uburundi mu vy'ukuri urwego rw'umutekano ariko rwa gisirikare n'igipolisi rutifashe neza mu vy'ukuri, dore ko yagaragaje ko abasirikare b'u Burundi bigira mu gihugu cya Kongo maze igihugu cyabo kigasigara cyambaye ubusa. Iyo ni ingingo ya kabiri yatugaragarije ku bijyanye n'umutekano, avuga ko kuba igihugu c'Uburundi cyakwibasirwa n'iterabwoba atari agatangaza cyane. Ikindi yatugaragarije, yavuze ko mu
muri Ntare rushatse hagati naho ubwaho harimo amakimbirane, imyidogo y'abayobozi bagiye batandukanye, aho bidogera General Major Evariste Ndayishimiye n'ingingo eshatu yagaragaje zisenya igihugu, ndetse yanavuze ko izi ngizi zishobora kuba arizo ziri kubangamira nyene umutekano w'igihugu cuburundi. Mugabo rero ni inkuru ibabaje, munyemerere twerekera no ku yandi makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu cuburundi, dore ko aba ari menshi cyane. Tuve kuri aya makuru ababaje mugabo ateye agahinda, ariko turakomeza kugenda tubikurikirana turebe niba ari impamo cyangwa se ari igihuha. Ndetse zikaba bari kuvuga yuko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu c'Uburundi ashobora kuzabigwamo, ndetse n'abaperezida bombi bashobora kuzabigwamo, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi batari inyuma ya Antoine Felix Tshisekedi, batari inyuma ndetse ya nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bari kubashukisha ibihenda abana, ahubwo bishakira gusarura n'ubundi amabuye y'agaciro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko buri gihugu cy'amahanga, ibihugu bikomeye ku isi biba bishaka gushyira akaboko kabyo hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, n'ubundi bivanye n'ubutunzi buriyo bukomeye cyane. Bikaba rero ari byo biri guhuma amaso uyu Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu c'Uburundi, bakaba bari guhumwa amaso nibi n'ubushuka abana bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugenda ziha aba bombe mu kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Ariko Leta y'u Rwanda yumvikanye ihakana aya makuru, ivuga yuko n'ubundi kuba igihugu c'Uburundi kiri kuba cyashinja igihugu cy'u Rwanda ngo kuba giterera umuhari wa Red Tabara, ibingibi atari byo, ahubwo ari Leta y'u Burundi n'ubundi ishaka guharabika igihugu cy'u Rwanda ikagishyira ahabi, ndetse no mu ruhando mpuzamahanga ikagisebya nk'uko Antoine Felix Tshisekedi. Igihugu cy'u Rwanda kandi gikomeza kwihanangiriza Antoine Felix Tshisekedi gukomeza gufasha umuhari wa FDLR ndetse n'indi mihari bafatanyije mu kugira ngo bahungabanye igihugu cy'u Rwanda, dore ko igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ibingibi nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi atangaje amagambo akomeye cyane avuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo aricyo giterera umutwe wa M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo ibi bihugu byombi bikunda gushinja iki gihugu cy'u Rwanda yuko giterera inkunga zikomeye cyane, haba mu bya gisirikare ndetse n'ibya finance, ngo iyi mihari haba Red Tabara ndetse n'umutwe wa M23 ngo ari igihugu cy'u Rwanda n'ubundi kibyihishe inyuma mu mutekano muke uri muri ibihugu byombi, igihugu c'Uburundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa yuko ibi bihugu byombi ari umugambi ukomeye cyane bapanzwe, nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga bagenda ababivuga. Baravuga yuko uyu mugambi n'ubundi ibihugu byombi bifitiye igihugu cy'u Rwanda kugira bibe byagisebya ku ruhando mpuzamahanga, dore ko abasesenguzi mpuzamahanga bya politike bagaragaza ko ari n'ishari rikomeye cyane igihugu c'Uburundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kubarusha iterambere ndetse no kwiyongera mu bukungu biri kwihuta cyane. Bikaba biri kuvuga yuko rero iri ari ishari, ari ubugambanyi bwihishwe inyuma na nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na nyicubahiro Antoine Felix Tshisekedi, ndetse bakaba uyu mugambi n'ubundi ari bo bawuri inyuma, bakaba bari gutera inkunga mu buryo bwa finance, imyimenyerezo ndetse n'ibigwanisho ngaha biri gushika mw'iri shamba rya Kibira. Ariko abanyepolitike ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngaha i Bujumbura biragaragaza ko n'ubundi igihugu c'u Burundi kizakomeza kubibabariramo ndetse kikabigiriramo ibyago bikomeye cyane, kubera ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gushira igihugu c'u Burundi ahabi, cyane cyane mu bijyanye na diplomasi. Akarorero batanze nuko ubu ngubu umupaka w'igihugu c'u Burundi urafunzwe, murabizi wafunzwe na nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi, avuga yuko igihugu cy'u Rwanda n'ubundi ngo gikomeje guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, afata umwanzuro ukomeye cyane. Biranavuga ko uyu
uyu mwanzuro yawufashe ku giti cye hariya muri Ntare rushatsi, ngo yawusinyeho aranategeka bikomeye cyane, ategeka abasoda guhita bugara uyu mupaka uhuza ibi bihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi abasesenguzi ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi barakomeza kwandika kuri iyi nkuru bavuga ko ubu ngubu ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi buri kujya hasi, mu by'ukuri bwarangije kugwa, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we afite amafaranga ndetse n'ubutunzi kamere, dore ko igihugu cy'u Burundi naho gihuriye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bakaba bari kuvuga ko rero Antoine Felix Tshisekedi ari kosha mugenzi w'igihugu cy'u Burundi nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, akamushyira mu kaga gakomeye cyane. Ingaruka rero zikaba zizashika kuri bene igihugu cy'u Burundi, ku bakenyezi ndetse n'abandi bagiye bari hanze y'igihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Bikaba biri kuvuga ko rero n'ubundi igihugu cy'u Burundi gikomeje kwikururira akaga gakomeye cyane. Biri kuvugwa ko ubu ngubu igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ayo makuru rero yarari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mubizi, nitwarangiza aya makuru tudanyarukiye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, n'ubundi turebe ibiri ko biravugwayo, naho turebe amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ubu biravuga ko imigwano yakomeje muri teritwari ya Masisi, dore ko biri kuvugwa ko FDLR, Mayi Nyatura, Abarundi ndetse n'abasirikare ba SADC, abasirikare ba Tanzania, abacancuro, abo bose bahurudukanye ibitwaro bya kirimbuzi, dore ko ibitwaro atarakabuze bagaba ibitero kuri uyu muhari wa M23 hariya muri Rucuro ndetse Mwesi. Bikaba biri kuvuga yuko imigwano ariho yasubukuwe, ubu akaba ari urufaya ruri kuvuga cyane, dore ko bari kurasana kakahava, nubwo amakuru ari kuvuga ko nubwo ingabo z'u Burundi zitari gutangaza amakuru nk'uko bikwiye. Amakuru adushikira duhawe n'umumenyesha amakuru wacu uherereye hariya mu gisakara ca Goma, atubwiye yuko n'ubundi ibintu bitifashe neza, dore ko amakuru ngari kubashikira ari uko ingabo z'u Burundi ku basirikare babiri bamajije kugwa muri iyi migwano, ariko ku ruhande rwa FARDC ngo bamajije kugwa gukomereka bikomeye cyane, kuko ngo hari bamwe baguye mu bisasu byatezwe n'umuhari wa M23. Andi makuru adushikira ngo nuko ahangaha umuhari wa M23 nawo hari umusirikare waho warashwe mu nda. Bikaba biri kuvuga ko ngari kwitabwaho n'abaganga ba M23 nk'uko bamajije kutugezaho ivyaya makuru ari guturuka ku migwano. Bakaba batubwiye ko rero imigwano itahagaze ndetse yanakomeje, dore ko batugejejeho amakuru akomeye cyane batubwira ko iyi migwano yatangiye isaa 12 z'uyu munsi kuwa Mungu. Bikaba biri kuvuga ko iyi migwano ariho yasubukuwe. Bikaba biri kuvuga ko impande zombi rero, haba umuhari wa M23 nk'uko bita Intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, abangaba ngo bakomeje gutakaza abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe igihugu cya Tanzania cyo cyongereye abasirikare bari kuvugwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Samia Suluhu, perezida w'iki gihugu cya Tanzania watsimbuye Magufuli, umuhisi wahoze uyoboye igihugu cya Tanzania, yatangaje amakuru akomeye cyane avuga ko yemereye mugenzi wa Antoine Felix Tshisekedi izindi ngabo 280 zigiye kwerekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu kugira ngo baterere FARDC, mu kugira ngo banarebe ko batsinda uyu muhari wa M23. Ariko nk'uko amakuru agenda tugeraho, nuko n'ubundi uyu muhari wa M23 ukomeje kubabana ibamba rikomeye cyane, kuko kugeza ubu umuhari wa M23 nturava mu bice wigaruriye, ndetse biri kuvugwa yuko ubu umuhari wa M23 wateze ibisasu bikomeye cyane muri pozisiyo z'uyu mutwe. Bikavugwa yuko rero nawe ukomeje kongera uburyo bwa tekanike kugira uhangane n'iki gisirikare ca FARDC ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bayo nka Tanzania, Uburundi, South Africa, Malawi ndetse n'abacancuro
Central FDL ndetse na Maimai yewe na Wazalendo n'igisirikare cya leta FARDC. Abo ngabo bose bakaba bari gutwerera Antoine Felix Tshisekedi kugira barebe ko yatsinda uyu muhari, ariko byaranze. Biragaragara neza ko uyu muhari wa M23 ukomeje kwigarika bikomeye cyane ingabo za leta FARDC. Ku yandi makuru adushika ko nuko ubu ngubu biri kuvugwa ko FARDC ubu ngubu tayari yarangije gushwana na Sadek. Bari gupfiki abangaba. Turakomeza gutohoza ibyaya makuru, ariko ku makuru makeya dufite nkuko twabibemereye kujya tubagezaho amakuru ndetse tudaciye ku ruhande, twabagezaho amakuru y'ukuri, amakuru abavugwa nuko ahangaha bari gupfa ikintu cy'imishahara. Ubu FARDC imaze igihe kitari gito irekarama yuko ubu ngubu ngiri guhembwa amafaranga make kandi aribo basirikare b'igihugu. Bikaba biri kuvugwa yuko rero aba basirikare b'igihugu bari kurekarama kuri Antoine Felix Tshisekedi yuko akomeje gutonesha ingabo z'amahanga akirengagiza iz'igihugu arizo FARDC. Bikaba biri kuvugwa yuko rero FARDC iri gushinjwa nabwo ivyaha bikomeye cyane